Waramutse neza nshuti munywanyi w'ibiganiro vyacu nga kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV ikaze mu makuru azindutse avugwa muri iki gitondo cyo kuwa Mungu itariki 11 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 tugiye kugaruka ku idonido ry'amakuru akomeje kugenda avugwa nga mu gihugu c'u Burundi ndetse no hirya no hino kw'isi. Ikaze mu biganiro vyacu aho by'umwihariko turaza kwibanda ku makuru akomeye cyane. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda tugaruka turahera nga mu gihugu c'u Burundi. Nyiracubahiro Evariste Ndayishimiye nyuma yo kugaruka avuye mu igwariro nyuma y'ikamagara yiwe atarameze neza akaba yaje agarukana umujinya n'uburakari bikomeye cyane bikaba byaje no kugenda bituma abanyagihugu benshi batangura kugenda bongera kumwinuba bavuga yuko agaruye ka kajagari kiwe mu bijejwe n'imiyoborere kuko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Yagize ati ku munsi wa mbere uwo nzosanga mu biro ninje nzomwisohoreramo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyine nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye aho yavuze yuko iyi ndwi itangura ndetse n'indi ndwi ngo n'indwi y'isuku kandi by'umwihariko ngo kuwa mbere uwo azosanga mu biro yicaye mu biro nyine ngo azomwisohoreramo ndetse ngo bashobora kuba bojya no mu ngumi bagangana ku buryo bukomeye cyane. Uyu mugabo kandi udatinya kuba yofata isuka akijira mu murima kuba yojya gukura nk'ibirayi cyangwa se imyumbati cyangwa ibijumba cyangwa ibindi bigiye bitandukanye akaba yo kwikorera ikidomora avuye kuvoma akunze kugaragaza n'ubundi ibikorwa bigiye bitandukanye yemwe binatangaje aho nk'ubu ngubu nyine hari amafoto ariho acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana uyu mutegetsi afise imyeyo asa n'uja gukura cyangwa gukora isuku ahandi akagaragara atoragura imyanda ku buryo ubona yuko nyine nawe ari mu isuku kimwe n'abandi banyagihugu bagiye bitandukanye. Ibi rero bituma bamwe mu bafatanyije kuyobora nawe ndetse n'abandi bayobozi nga mu gihugu c'u Burundi bavuga yuko uyu mutegetsi yaba afise ikibazo gikomeye cyane. Hari n'abatanguye kuvuga yuko ashobora kuba yaranangiritse mu mutwe wiwe abandi bagakomeza kugenda bavuga yuko nta mutegetsi bafise nga mu gihugu c'u Burundi kuko n'ubundi umutegetsi nk'uyu ntaco yabagezaho. Ibi ni byavuzwe na bamwe mu bayoboye ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse n'imigambwe igiye itandukanye itari ku butegetsi ariko kandi abandi bagiye batandukanye nabo bakomeje kugenda bagaragaza uruhande rwabo yemwe bamwe banagaragaza neza yuko badashobora no kuzoja muri ico gikorwa dore ko yaje kubandanya avuga yuko abemerewe kuba bokora kuri uwo munsi by'umwihariko ari abakora mu nzego zigendanye no gucungera amagara y'abantu ndetse n'abakora mu bigendanye no guca imanza mu rwego rwo kugira ngo abarundi bakomeze kugenda boroherwa. Uyu mutegetsi ukomeje kugenda ashyishyira mu kaga ubuzima bwiwe bamwe mu bamucungerera umutekano bavuga yuko ari wo mutegetsi wa mbere ku isi ugoye mu kuba wamucungera umutekano bitewe n'uko aho atekereje kujya hose cyangwa aho yifuza n'ibyo yifuza gukora byose ahita yerekezayo yemwe ngo ku buryo nyine mushaka kuba no muri no kugenda mu rugendo runaka yagera ahantu agahita babwira ngo ni mu parike agahita atangira kuganira n'abaturage atazi nyine ngo ese byaba bimeze bite ese ahantu hari umutekano umeze guto. Ibi ngibi bikabituma rero bamwe mu bamucungera umutekano babyinubira bakavuga yuko nyine atamutegetsi bafise ahubwo bifitiye ikibore gusa. Hari amakuru kandi twamaje kugenda dutahura agendanye n'inyorozwa ry'abantu. Hari bamwe mu bantu twamaze kugenda tumenya imva n'imvano yabo n'impamvu bariko banyoroshwa mu buryo bukomeye cyane. Nyuma y'uko rero nga muri iki gihugu c'u Burundi hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye ubu nyine hari amakuru ariwo atugaragariza yerekana neza yuko bamwe mu bantu bariko bagira uruhare mu kunyorozwa n'ubundi impamvu nyirizina ari uko by'umwihariko badafise aho bahuriye cyangwa se atari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD uko amakuru ariko agenda abigaragaza. Turaza kugaruka ku makuru ariko aravugwa cyane cyane hano mu Rwanda aho ibirori byahumuye nyine kuri wa Mungu aho Perezida Paul Kagame w'u Rwanda agomba kuza kurahirira kuyobora ico gihugu mu yindi manda y'imyaka ishika kuri 5 ni manda ya 4 by'umwihariko yongeye gutorerwa kuva yashika ku butegetsi.
Ibi byose kandi akaba bikesha ku buryo abaturage bongeye kuba bamugirira ikizere, aho uri muturarwanda avuga yuko ngo yoba yarateye imbere mu buryo budasanzwe, haba mu bijejwe umutekano ndetse no kwiteza imbere mu buzima busanzwe muri rusange. Abategetsi bagiye batandukanye hirya no hino ku isi bakaba bamaze gushika ngaha mu gihugu cy'u Rwanda guhera ku mugoroba kuri uwa gatandatu uheze, ndetse hari n'abasuye urwibutso rwa Kigali ruherereye ku Gisozi, urwibutso rwa Jenoside nyine rwa Kigali ruherereye ku Gisozi. Turaza kurebera hamwe byinshi ku bigendanye n'ibiganiro Perezida Kagame yaje kugenda agirana n'abo bategetsi. Wiriwe cyangwa waramutse inshuti munywanyi w'ibiganiro byacu ngaha kuri nomboresha kure rero ya Burundi News TV, ikaze mu biganiro byacu. Ubu turabitangiye, ni amakuru tubagezaho atariho ivumbi, tuba tubandanye kugenda turategura twifashishije abamenyesha makuru ndetse na bamwe mu bajejwe kuyatohoza mu buryo busobanutse, basanzwe bafise uburambe mu bigendanye nyine no gutegura ayo makuru. Turaza kuyahera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ikaze wo nkurikiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero, cyangwa se uri mu ntara zigiye zitandukanye, mu bisagara bigiye bitandukanye, mu makomine agiye atandukanye, ndakwifuriza kumererwa neza cyane. Ndakwifuriza by'umwihariko gukomeza kugira uwa Mungu mwiza kandi Uwiteka abahezagire mwese. Ikaze nawe nkurikiye ngaha mu bihugu bigiye bitandukanye by'abaturanyi hano ku mugabane wa Afrika, mwese bifurije kumererwa neza cyane. Abadukurikira kandi guturuka mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose ku isi, ikaze turebera hamwe ibiriko biravugwa cane cane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no ku isi yose muri rusange. Turatangurira ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, cane cane abajejwe mu nzego z'umutekano, bakomeje kugaragaza uburakari bukomeye cyane ku buryo n'ubundi bushobora kuza kubyaramo ikindi kintu. Ibintu biriko birakomera, ibintu biriko birahindura isura umunota ku munota, umunsi ku munsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe nyamara harimo kwitegurwa ibigendanye n'amatora y'ibanze ngaha muri iki gihugu. Imigwi igiye itandukanye rero iriko irahura n'ibibazo. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nyuma yuko yaravuye mu igwariro, aho yaramaze iminsi arembye ku buryo bukomeye cyane, ubu none nyine ikiriho kigaragara cyangwa amakuru akomeje kugenda atugeraho none ni amakuru avuga yuko uyu mutegetsi nyine akomeje kugenda yibasira bamwe mu bakomeza kugenda n'ubundi ari abayobozi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amafoto ndetse n'amavideyo byiwe byongeye gucicikana ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse abantu benshi bakaba bariko baseka, abandi bakaba ariko bavuga yuko n'ubundi ari akamaramaza, ari ikibazo gikomeye atamutegetsi bafise ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari amafoto muri kugenda mubona nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ari mu muhanda afitse imyeyo nyine, ubona yuko agiye gukubura cyangwa se gukora isuku ahantu runaka nk'uko biri kugenda bigaragara. Ahangaha kandi yagaragaye ari kumwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nabo bafise imyeyo, n'abasirikare hirya inyuma yiwe, impande n'impande, abandi bayobozi bari impande yiwe n'ubundi ubona yuko bafise ibitiyo, ubona yuko bambariye kuba boja gukora isuku. Ibi ngibi rero abajejwe kumushungira umutekano bavuga yuko ari ibintu bituma n'ubundi uyu mutegetsi abahereza akazi gakomeye cyane bigendanye no kuba ahantu hose iyo batekereje, haba yizewe umutekano n'atayizewe umutekano, ashobora kuba yo kwerekezayo. Ibi bituma kandi igihugu cy'u Burundi gikomeza kuza mu bihugu biciriritse bitazi n'ubundi ibigendanye n'iterambere rigeze, aho umutegetsi wabo by'umwihariko usanga rimwe na rimwe yagiye no mu murima. Andi mafoto ariko agaragara ni amafoto ubona yuko arimo ayora ibishingwe cyangwa ayora imyanda nyine ngaho mu muhanda, ahandi ukabona bariyo baraharundira ibintu, aho baraza kugenda barabitwikira ku buryo bukomeye cyane, ku buryo usanga ari ikibazo nyine ku bantu cane cane bazwiho kumucungira umutekano. Amagambo rero yaje kugenda atangaza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye niyo yaje kugenda asembura abantu, ndetse bakomeza kugenda bavuga yuko atamutegetsi bafise. Hari amagambo yagiye avuga, akavuga yuko bamwe mu bafatanyije kuyobora iki gihugu cy'u Burundi atabwenge bafise, atamutwe bafise, ngari bibore mu mutwe. Ubu nabo bakaba bariko bagenda bavuga yuko uyu mutegetsi ari we w'ikibore mu mutwe, bakaba bavuga yuko ingwara yaramaze iminsi agwaye ariko yakomeje kugenda iramuzengereza ku buryo bukomeye cyane nk'uko amakuru akomeza gushika atugeraho none.
yagize ati ku munsi wa mbere uwo nzosanga mu biro ni njyewe uzomwisohoreramo ni njyewe uzomwiturumburiramo kuko yakomeje kugenda bivuga. N'umukuru w'igihugu rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ati iyi ndwi itangura ni indwi y'isuku kandi kuwa mbere nzozuguruka igisagara cose uwo nzosanga mu biro ni nje nzomwisohorera nta kamaro n'ubundi ko kwicara mu biro ndabakuye mu biro bose. Iyi ndwi itangura rero ni indwi y'isuku kuko yakomeje kugenda n'ubundi abigarukaho akavuga yuko iyi misi 7 tugiye gutangira ari imisi n'ubundi igerwe kuba yokorwamo isuku. Nga mu gihugu cy'u Burundi rero abemerewe gukora ni abajejwe amagara y'abantu abazwi nk'abaganga bariko baravura abagwayi ndetse n'abacamanza bariko baca imanza kuko n'ubundi ngo ari ukugira ngo abanyagihugu boroherwe. Mugabo ati uwo nzosanga nje mu biro yicayemo baba ati ntazagira uwo nzasanga nyine mu biro ati nibabanze bakubure duhere kuri iki nyene ntitwaheze kugira isuku duheze tuje mu bindi bikorwa mu bicishe mu maradiyo yose nta muntu n'umwe n'ubundi nkeneye ukorera mu biro bazosubira mu biro nje kwirabira ingene y'ubundi isuku imeze baramaramare n'ubundi nabo bumve yuko akazi kahagaze kubera turiko n'ubundi tugwana n'ibijanye n'iyo suku nk'uko bikomeje kugenda bigaragara nyine ngaha muri ico gihugu c'u Burundi. Abategetsi bagiye batandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi rero ntibariye indimi cyangwa ntibariye iminwa mu gutanga ibitekerezo byabo mu kugaragaza yuko uyu president n'icubahiro Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bategetsi baciriritse igihugu c'u Burundi cagize, ari umwe mu bategetsi batazi kwihesha agaciro, ari umwe mu bategetsi gushika none n'ubundi bakomeje kugenda bagaragaza urwego ruciriritse nk'uko bariko babitangaza. Bavuze yuko nubwo yamaze kugenda ashiraho ano mategeko umwe mu bantu bafise ububore mu mutwe aho kugira ngo we nyine nk'uko yakomeje kugenda avuga yuko n'ubundi aribo bafise ari ibibore mu mutwe bakaba bavuga yuko ari we ufise ibibore mu mutwe ugereranyije n'ibyo ariko akora. Uyu mutegetsi w'u Burundi n'umwe mu bantu bavugwaho ko kutagira n'ubundi icyo twakwita nka discipline mu byo akora byose, kwitondera imiyoborere yiwe aho cyatekereje cyose ahita agikora. Ibintu bikaba bikomeje kugenda bituma bamwe no mu bamucungirira umutekano bavuga yuko ari we mutegetsi wa mbere ufise ibibazo bikomeye cyane, ari we mutegetsi wa mbere nyine ukomeza kugenda agaragaza urwego ruri hasi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Iki gihugu kandi c'u Burundi gikomeje kugenda kibasigwa na bamwe mu bantu barimo kunyoroza abandi cane abajejwe iperereza nk'uko biriko bigaragara, ariko kandi amakuru twamaze kugenda tumenya nuko benshi barimo kugenda bajyanwa mu buryo butazwi cyangwa budasobanutse, barimo kugenda banyuruzwa n'ubundi ari abajejwe kuba atari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Imwe mu migambwe isanzwe ikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero niyo abayoboke bayo bari bo kugenda bibasigwa cane aho n'ubyumwihariko harimo abagiye bava by'umwihariko arimo abagiye bava muri CNDD-FDD bakerekeza n'ubundi muri iyo migambwe barimo kugenda bahigwa bukware, ndetse n'ingo zabo zikagenda zigerageza kugenda zihigwa aho ziri kugenda ziterwa n'abasirikare ndetse n'abapolisi mu rwego rwo kutagira ngo bagume muri iyo migambwe, nyuma y'uko bivugwa ko baba barimo kujana ibijyanye n'amakuru muri iyo migambwe yabo ngo bazabyifashije mu matora. Hari amakuru kandi amaze kugenda amenyekana, hari byo tumaze kumenya kwinyuruzwa rya Jean Claude Nihurire wari umaze iminsi yaranyurujwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Muri kino gitondo rero mu gitondo twatabarije Jean Claude Niyumuhire, ku bantu babyibuka yanyurujwe ejo ku mugoro hari ku itariki 9 ubwo ni kwa gatanu nyine ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 imbere y'ibitaro by'abasirikare Hôpital Militaire i Bujumbura. Amatohoza twakoze yadufashije kumenya byinshi cyane bigiye bitandukanye. Icambere nuko abiwe bari babyikeka. Jean Claude Niyuhire yafashwe n'abakozi b'iperereza bamutwaye mu modoka ya kaminote Toyota Hilux double cabine yera ifise ipalati ya
EAI 0519 tubibutsa yuko iperereza mu gisagara ca Bujumbura ritwagwa na Elifazi Niyongabo. Uyu nguyu akaba ari we muntu bivugwa yuko iyo bakomeje kugenda anyuruza abantu cimwe nabo bakomeje kugenda bakorana mu rwego rujejwe iperereza nga mu gisagara ca Bujumbura. Ica kabiri, Jean Claude Niyuhire kandi yaraye mu gasho k'iperereza hafi ya Katedrali Regina Amundi mu gisagara nyine ca Bujumbura, aho yamaze gufatwa n'abajejwe inzego z'iperereza. Jean Claude kandi Niyuhire yafatiwe amatati asanzwe afitanye n'abantu bapfa amahera ndetse na parcelle umwe muri bo yoba amwagiriza ko agomba kumwica, ariko kandi bamwe bakanavuga yuko ari uko atarakiri umunywanyi by'umwihariko w'ishaka rya CNDD-FDD risanzwe riri ku butegetsi, ariko kandi akaba yari asanzwe afitanye amatati na bagenzi biwe ngo akaba arimo nabo yagiye abwira yuko ashobora kuba yonabica. Jean Claude kandi yahora ari umukozi wo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri Myandagara umwaka wa 2023. yarigeze gukura ameza aja muri kimwe mu bihugu byo mu karere. Ico gihe yaratinya ko nubundi ashobora kugirirwa nabi nabo bafitanye amatati. Bamwe muri abo basanzwe bakorana n'iperereza yaherukaga gutahuka vuba ngaruka mu gihugu cy'u Burundi, none yahise anyuruzwa. Nibyo uwitwa Saidi Habarugira nubundi yaragize uruhara rukomeye cyane mu ifatwa rya Jean Claude Niyuhire. Niwe yahamagaye uwutwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura nyine amumenyesha yuko abonye Jean Claude Niyuhire imbere ya hopital militari. Saidi rero asanzwe ari inderetsi informatire y'iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mwaka ni benshi banyuruzwa kubera amatati asanzwe. Hari amatati baca babugwa irengero ryabo iyo bamaze kunyuruzwa. Ibikomeje kugenda bivugwa yuko leta y'u Burundi ikomeje kugenda inyuruza abantu mu buryo budasanzwe, ndetse gushika none hakaba hari n'amakuru akomeza kugenda avuga yuko nubundi cyane cyane atavuga n'ubutegetsi buriho nga mu gihugu cy'u Burundi aribo bafise umwaka mwinshi mu kugenda banyuruzwa. Kuva mu ntangiro z'umwaka wa 2024 abantu benshi cyane baranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi bivuye ku matati asanzwe. Confinitive ry'u Burundi bivuye ku matati nyine asanzwe. Confinitive privacy baba bafitanye na bagenzi babo. Benshi muri abo bafashwe bagiye barambikwa ibyaha by'agacamutwe nko gukorana na Redi Tabara, ari naho havuye n'ubundi ko benshi batasubiriye gutogwa irengero ryabo. Ubu ngubu ufise uwo baziranye rero mu iperereza aramutuma ati mfatira naka uce uvuga yuko akorana na Redi Tabara. Elifazi Niyongabo rero yaragize uruhara rudasanzwe mu inyuruzwa ry'abo bantu biswe abansi b'igihugu. Amatwi adusomira hariho benshi rero bagiye baricwa bageze mu iperereza. Akarorero ka hafi ni ibyashikiye Christine Mupenzi yafatiwe mu Bwiza hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024, naho abiwe bari bashoboye kumubona aho yari apfungiwe mu iperereza. Ubu ngubu vuba bamenyeshejwe yuko Christian Mupenzi atakiri muzima, ariko nta kiziga kiwe bigeze bahabwa. Bamwe rero mu muryango wa Jean Claude bagize bati turasabye yuko ubuzima bwa Jean Claude Niyuhire bwokingirwa. Turasabye yuko amatati afitanye na bagenzi biwe atohindurwa ibyaha by'agacamutwe nk'uko twabibonye ku bandi banyurujwe uyu mwaka. Nimba afise icaha yagira najanywe mu butungane iperereza si senare nk'uko biriko bivugwa. Ingingo turaza kuyigaruka mu buryo burambuye, aho bagenzi bacu babashije kugenda banaduhereza amakuru kubyumbitse agendanye no kuba n'ubundi ngaha muri ico gisagara ca Bujumbura bamwe mu bantu benshi bakomeje kugenda banyuruzwa mu buryo budasanzwe, bagirizwa kuba bariko bakorana na Redi Tabara, mu gihe hamaze kumenyekana yuko iyi Redi Tabara yabiriko iragerageza kongera gutegura ibitero bishasha.
Perezida Paul Kagame w'u Rwanda uyu munsi araza kurahira nk'uko biteganyijwe rero n'ubundi kuri ico cumweru uno muhango uraza kubera hano muri stade Amahoro i Remera, stade ya Kigali, stade imwe mu stade yavugishije abantu cane dore ko ari stade nziza hano ku mugabane wa Afrique nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari abategetsi bamwe na bamwe batanguye bamaze kugenda bagera ngaha mu gihugu c'u Rwanda, ndetse by'umwihariko abenshi bamaze no kurara bahageze. Bamwe banatanguye kugirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, aho yari ari kumwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, ndetse Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nyine yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, bigamije gushimangira umuhate mu kwagura umubano n'ubutwererane busanzwe hagati y'ibihugu bayoboranye. Perezida Emmerson Mnangagwa ari mu Rwanda aho yitabiriye ibirori by'irahira rya Perezida mugenzi we wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame watorewe kuyobora iki gihugu mu yindi manda y'imyaka ishika kuri 5 iri imbere. Ibiro by'umukuru w'igihugu viraje urugwiro byagize biti abakuru b'ibihugu bagaragaje umuhate uri mu kwagura imikoranire myiza hagati y'u Rwanda ndetse na Zimbabwe. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kandi yageze i Kigali ku mugoroba ho kuri wa gatandatu itariki 10 kana mu mwaka 2024 aho yitabiriye nyine irahira rya mugenzi wiwe Paul Kagame watorewe indi manda imyaka ishika kuri 5. Perezida Mnangagwa yakiriwe n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Francis Gatare. Umubano w'ibihugu byombi ku buyobozi bwa Perezida Paul Kagame na Mnangagwa ntiwaranzwe n'inzinduko zo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo hanabayeho n'isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye arenga kuri 26 afite inyungu abantu bacu bagiye batandukanye nyine mu nzego zigiye zitandukanye zirimo uburezi, ingufu, ubutabera, ubukungu, imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mu bya gisirikare. Umuhango witabiriwe n'abategetsi bagiye batandukanye mu mpande zigiye zitandukanye no mu bihugu bigiye bitandukanye. Icyakora nk'uko twakomeje kugenda turanabigarukaho, umuhango utaraza kwitabirwa na bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye basanzwe begeranye n'iki gihugu cy'u Rwanda, haba Kongo ndetse n'u Burundi. Nta mu perezida biteganyijwe yuko ashobora kuza kugaragara muri uyu muhango cereka bibaye ari bitungurana, ariko kandi reka nanababwire yuko nta nuza kuhagararira abo bategetsi muri ibyo bihugu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Muri Kongo ho bakomeje kugenda bagerageza kongera kwifashisha ibitero byo mu kirere nyuma y'uko byari bimaze igihe byarahagaritswe, nyuma yo gutahura yuko umuhari M23 umaze igihe ugwanya ubwo butegetsi bwa Perezida Tshisekedi, ngo batanguye gukoresha misile zo ku butaka. Izi misile rero ngo akaba ari izi misile mbi cyane zishobora kuba zohanura indege, ibyatumye zimwe mu ndege za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bongera gusubiza indege zabo mu bakanishi mu rwego rwo kugira ngo rero by'umwihariko zibashe kuba zosubira kuba zokora neza nyuma y'ibitero bikomeye cyane byagiye bizibasira by'umuhari M23 nk'uko biriko biravugwa. Hari amakuru ariko aravugwa rero kubigendanye n'itegurwa ry'ibitero bishasha, aho n'ingabo z'u Burundi zaraye zigeze anga muri Kongo zigomba gufatanya na bagenzi babo mu gutegura ibyo bitero. Turabigaruka mu makuru yacu hari imbere. Mbifurize wa Mungu mwiza kandi Uwiteka akomeze kuba yubagirira neza. Abashitse hano bwa mbere byanditse sabone kugira ngo ucuraronke ibiganiro byacu.